King Fezi Rappa wama wumva rapa mpamagare vinazo kugasa kunyite papa si papa mu kurapa uravye nabi no kubamba unyite Fezi Rappa nkwite madafaka nimba pinga unyite kizigenza mu kurapa paka buja ni gafise ubum nkubwasa kaba kayicira nkuko wabimbajije nitwa Fezi Rappa kuko bwa mbere warashobora kumbona mu barabara baitawe nateye agastiro ukavuga ati Fezi Rappa ndazi hajya arafise nkiraki mu mufuko ugasanga afise nka diba inyuma yaho ugiye harabayishira hamwe yitwa association des artistes de Butanyerera oya iyo association ntayihari nta niyibaho iri he je ndazi kihari twobaza Blaise journalist arabizi twobaza abagome n'abandi benshi ba BB6 n'abandi barabizi irahari Fezi Rappa ntayazi kubera iki kubera ko nyene atayonze nayuzi nyene ivyo ntavyo no basaba azoyifyo ndashatse areke cozi coco nuko jewe nzojya kandi nkaryama ushatse uzoyiraba ushatse uyireke sivyo I'm the king impamara inyota umviza ifro zitera inzigo nayo ubupinga buje gukinda mu matako y'abanyoko Timido na technique ya step mutambere njizini Ariel National TV nvyabindi kwa kunye urabona yuko before camera cyangwa imbere ya camera turafise umwe mu bahapere mwari musanze mumenyere kandi muzi ngaha mu gisagara cangozi mwamenye mu ndirimbo nyinshi zitandukanye ariho nzanje kukuvuga ko n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye numwe novuga yuko ari mu baririmbyi babonetse ngaho mu gisagara cangozi bafite impano nyinshi zigiye zitandukanye harimo iyo kurapa cyangwa gutondekesha imisitari hamwe no kwibasira umuntu akamutera ubwoba akoresheje ururimi byonyene gusa mwaramwumvise narazumvise n'indimo ziwe nyinshi murazizi mugabo mbere yuko natubwira kwanza nawe atwibutsa akazina je ndakazi azi kwibutsa bari mu mwanza duciza akapera kugira ngo mumve yuko ari we byukuri Okay nkuko mubisanzwe mubizi nari narameze nk'uzimira muri no muziki w'ingozi ariko by the way suko nazimiye nuko fise project nariko ndakora shaka kuza gushikiriza ngaho ingozi kandi ukazosanga kira muntu wese akurikirana umuziki canke yumviriza umuziki wo ngaho ingozi arashobora kumenya project ngarutse gukora ngaho ingozi nko mu mezi abiri ya kabisa amezina ryanje nkuko wabimbajije nitwa Fezi Rappa ndazi abenshi basanzwe banzi ariko gusa arike wona sanga atari na benshi ugasanga ni nk'umuntu umwe byo byose nta wovyirengagiza ariko gusa basi ndazi abarenga kuri babiri baranzi kabisa kapera gatonye kugira ngo twumve yuko Fezi Rappa tuza ari we wakera kuko gihe cyari cyaciye sigito bo akapera novuga ngo siyo kuri jewe kuko abasanzwe banzi baranzi ariko novuga yuko atariyo y'ingenzi ahubwo ivy'ingenzi novuga yuko ari ibintu ngira akamaro woba wateguye nko kumbaza ariko gusa kapera ndaza abasanzwe banzi barazi yuko meze nk'ushoboye buke buke kabisa yes ntacyo ngira ngo uraza ni waja muri mood uraza kugira kutukaneza gatonye Fezi Rappa nyuma y'igihe kinini yatutakubonye mbega ikintu cyatumye ugenda n'igiki bo ikintu cyatumye ngenda umuziki narawukora ariko gusa mu gukora umuziki nta hantu nari ifise nkura sponsor ikwiriye ariko gusa by the way candigira inama ndavuga ati aha hantu reka ndabukuntu no banza nkakwepa igisagara kugira ngo nje kurondera ico rirenza kugira umuziki nze ndawukora fresh rero ndibaza mu minsi mikeya ngira ngo mugiye kubona bimwe mu bikorwa nkumbure nje gukorera ngaho ingozi kandi bije gufasha abaririmbyi bamwe bamwe kabisa uragiye direction ya nyuma yabaye yahehe mu gisagara cya Bujumbura hanze y'igihugu nk'uko abandi babigenza canke wari hafi yo ngaho ingozi nyine nkuko mbona kuvuga nta ubizi hari n'igihe wosanga nari nakwefite ngiye ngaho mu rukejo kuko nta hantu namwe umuntu ataronderera rero nibaza yuko singombwa mvuga iyo nari nagiye ariko ico nzi ico nariko ndakora sinari nicaye kabisa amahera wararondeye ndibaza warayabonye mbega ubu mpagaze neza mutanona gucorera manone na bitanu ngaho mana bitanu imbere ya kamera abantu bose ngaho ugiye kuraba nk'amahera mfise ngaha ndi nko mu miliyoni twereke gatonye kuri kamera oya singombwa ndakwiriye ahubwo uraza gakuvumisha ko mu mufuko karaba ati ebana umure Fezi Rappa ibintu byarahindutse ese ngombwa shire hejuru ara uko ngaho inyuma ya kamera hariho utuntu mengano dusuma nyene kabisa
Yes, Fezi Rappa waragiye hari ikintu wavuze sponsor. Mbega sponsor wavuze ni iki na mafaranga ni ivyuma ni iki? Shatse kuvuga iki uvuze sponsor? No kuvuga ntagiye kuvuga ngo nce hehe ngo nce kure ngo nakure. Mane amafaranga nico kintu ca mbere muri vyose kuko ubwa mbere warashobora kumbona mu barabara bayitawe nateye agastiro ukavuga ati Fezi Rappa ndazi hajya arafise nk'iraki mu mufuko ugasanga afise nka diba ugaca usanga nambariye nk'ibihumbi nk'amajana 3 mugabo ufise ibihumbi 10 mu mufuko mugabo ubu ndatuma nambara isandari mugabo nkavuga ati ndagenda nawo tumiliyoni 2 tubaze nose hajya kugora nose kungora kabisa. Warakoze indirimbo, hari indirimbo wakora ama audio n'amasana bikaja hanze byagutwara uburyo bungana gute mbega bijya kugira ngo uvuye ko ataburyo wari ufite igihe? Byantwara uburyo bwishi cyane gose ariko gusa ico nokubwira coco ubu novuga ko maje kuronka basutuntu tutari dukeye kandi ugiye kubona niburi hari habapeti bamwe ngiye gufasha cyane gose kugira ngo sinobivugira ngaha kuri kamera ibikorwa nivyo bizokwivugira no kuvuga ingozi waje ubutagisubira inyuma stage horo ukora hamwe indirimbo ntikiri kirakora n'umuproducteur yahora akora izo ndirimbo si hari hoba hariho impamvu yoba yaratumye ivyo byose biba bigahurana nuko Fezi Rappa agenda myose digakigenda ntawo bimenya ariko gusa jimbere yuko ngenda studio narise ziri kirakora rero kugara kwayo ntavyo nzi usivye nuko mfise amakuru yuko wahora yikoramwo producteur if mix sound ubu ari USA amakuru ufise ameze gute yagiye asanga urugo nkuko benshi bariko barabigira canke yagiye kurondera amafaranga na no kuvuga nta byinshi cyane no muvuga ko kubera ko no bangiye kwinjira mu buzima bwiwe. Yes, Fezi Rappa muziki ndazokora nka business nimba ntihenze. Wawukora nka business cyangwa n'uzokora nka business. Mbega niye ntambamye ubona yabaye ituma iyo business wari kurashaka ko yoba nkuko biri kurabigenza itabaye. Ni kihe kintu kibazo wabonye? Ikintu ca mbere video zarankoroga. Ugasanga ndiko ndakora video biragorana kabisa. Audio byari bisanzwe cyangwa ugasanga umuntu wese nituye bivanye no kuntu umuntu burya muri kumwe kenshi cyane gose akubona nko kumenga basi ntacuburi ariko ubunya nubwo wewe turi kumwe kubera ko mvuga ati ndaza gukora mu mufuko basi vugeti kana kareka ndamuhe n'ipora aje kunwa gasara bwaye kabisa na cyane ko uyu munsi umbwira iyo wahora yana nuko nyene ucusanga basi ibintu nyene bimeze nk'ivyahindutse. Yes, uburahari indirimbo ya mbere tuyiteke ryari ibikorwa bya mbere ryane? Nta kiringo nobaha nta kiringo nobaha ariko gusa ngo mbemere nk'uwiyubaka manzo yuhe gatoye. Yes, mu ndirimbo waririmbye nimba yanyuma wahereje ko aravuze wayisenje kukuva ko nimba nihenze. Indirimbo nayiswe nje kukuvuga ko ariko gusa iyo ndirimbo yavuga abantu benshi kabisa. Yaravuga wewe ikavuga n'uwo muri kumwe ikavuga umuntu wese muri rusange tutebagiye n'abadade mugabo ngerageje kumva hariho wavuze kumva yuko umenga uri kuratomora ushaka kuvuga naka hariho wanakoreje n'amajambo mwe uravuga ngo tuguma ngo muteza amaboko ngo nk'intuzenye ntibuka cyane. Abo bantu mbega waririmbye urashobora kuvuga amazina nimba ataravuga ntacyo barashaka hari nabo ngaho gisigara cyangwa cyangwa ni oya singombwa ngo ndabavuga amazina kandi batandisha orega ubu ndazimvye pe kabisa. Reka ntacyo tubirane Fezi Rappa kantu gato mbanza gusaba imbere ko tubandanya akakapira gafise gatowe kugira ngo twumve by'ukuri Fezi Rappa mbega aracyahari nyene ndacyahari ariko gusa by the way nubwo no guha kapera ndaguha kapera y'indirimbo yasohotse kubera ko ubu akapera zishasha ziba ziziye kabisa. Ntari biniyo ntacyo turayakira gusa twumva ijyacu rya Fezi Rappa za vina ya Mr. nk'uyu tonze kwa kunda ari oya ntaza duhe ntacyo muri bimwe twaye tukumenyereye ko kuri vina z'ubuki cyo tonke misari neza indirimbo utagigimiza nka baba pere bamwe bavuga ngo umenga abari ibira yabishushe mu kanwa byuri meze neza gero gacho unyu dushishize utwibuse Fezi Rappa wa kera twumve yuko mwene tuzi nyine ari waje byukuri hama twe turategura kumva bya bindi za challenge na twakundi wa disinga babandi
Bo nta kibazo na kimwe ndashobora kuguha ka kapera gusa gato. Ntacyo. Gatoya kubera ko bumeze nk'ubuzimvye. Ntacyo. Urampa action. Yes, ntaribi nja kubandanya. Nigga. Say, I'm the king impamara inyota umva izi flow zitera inzigo nayo ubupinga buje gukinda mu matako y'abanyoko umva iyi beat umva iyi kick hama wumve ko ari DJ ifo umva iyi track kuri ubucafu ja kwitawaza na karuranuka izina Fezi Rappa kugasaka ntirikina n'imicuki conkawe ndomurapa dafite natahe ndikibazo kubasumba shakuza nibishinyari ndabikubitemwe mwoyo mubindo niwumvuzanye kingo tuve muje gusutama mu kigo na karubereye igikoni nzanye minoti wo hava witera intoki. Yes. Fezi Rappa. Nijete king Fezi Rappa wama wumva rapa mpamagare vina zo kugasaka unyite papa si papa mu kurapa uravye nabi no kubamba unyite Fezi Rappa nkwite madafaka nimba upinga unyite kizigenza mu kurapa paka buja nigafise ubum nk'ubwasaka bakayicira seye di ari shababu rap ya Jenny beef umwe mu wa Jenny Kristo nubwo goja mu bapfumi jya Jenny nk'icumu ni Jenege kiyirapa reka ndabahena ma shakuzobibaze ifu ditu paketu gize beat gize vina gize flow kuko dikizigenza kuri vina no bacana muracara bana yacu mususumira jakota nkeneye n'uruhusha rukomoka kwifaranga nandika amateka kubagendana n'amakengara ja kabisa Fezi Rappa kubera iki imitari dasaza nyuma y'iki kinini ya repesi bagume gukora canke n'ivyayo nyene impano nyene iba iguma boy impano igumamwo kabisa igumamwo wabutubwiye ntiwoduha igihe ariko wagiye kuri yubaka mugura shaka kugiranya ati murindire nk'nyuma y'ukwezi kumwe canke imisi 10 canke imyaka ya ngombe banze fasha abapeti bamwe na bamwe nubwo mubanze ufasha impano hama nawe uzoza mu nyuma nanje zoza mu nyuma umutima mwiza nk'uko tumenyereye mu baririmbyi cyane cyane mwebwe mu kirondeza bimeze gute habaye wapi mota wapi je kwerese nk'ikirondeza ushaka ukure mu muti uba amafaranga warayaronse warayigira amafaranga kiroti fise gamufu wowe uje kazi kwereka ebara mukanya ndajya kanyama ko muri bera ngo ndakuvumishura mukanya ndajya kanyama ko twereke ntacu imbere ya kamera oya ngo nkuvumishura oya twereke twese kugira ngo ariko baradukurikirana bayibone abantu bariko baradukurikira babibone nyine notifice ni nyinshi none ntuyibone kumenga ni za 2000 babu wavunjishije wamugenzi nawe wumvise rero aho bya biharuro byawe sasa mbona irufu mbili uri kugendana ngahe jewe jitwe tugendana business tugendana amakarisi zabe bazuka abantu bose bariko barasamara ngahano kura umwe ngenda ndamuha ati genda bose bagahe bibiri umuceri muga n'ibihumbi bitatu urasa nawe uri kugendana ngahe je nabwiye ngina nagakarisi cyo muri BCB ugendana erega nanje agakarata ndagapfa turabi nako turabe imbere ya kamera iyi phone uravye noti zirimwo ebana mugapana igugwa canke rimikashi oya rimikashi man mani bakwibana bakwibye umunsi yakakanyama ntakongurira wapi horapere ni muhinduka yes Fezi Rappa inyuma yo kugenda ukagaruka iningozi ni kiye kintu ndabizi ko utari ngaha nawe wabwiye ko ushobora gusanga wari ngaho mu kintu canke he ntacyo dufate ko utariho waro ni kiye kintu ubona carahindutse mu muziki ngaho ingozi wapi nta kimwe ahubwo nije ngarutse kugihindura ntugarutse kugihindura inyuma yaho ugiye harabayishira hamwe yitwa association des artistes de Butanyerera oya iyo association ntayihari nta niyibaho iri he je ndazi kihari twobaza Blaise journaliste arabizi twobaza abagome n'abandi benshi ba BBC n'abandi barabizi irahari Fezi Rappa ntayazi kubera iki kubera ko nyene atayonze nayuzi nyene muga gusa nyene je ndayikubwiye byarukiye gute ntayihari ibikorwa vyayo biri he kibazo n'ibikoko kome ni mugura muzi ndamuzi Blaise journaliste uramuzi ndabazi ba BBC urabazi uwo nta no wenze uyo Jobo uramuzi uwo nta wenze no mu muziki basa abandi bantu uzi ni bande kome ni ndamuzi nta wundi nzi nta wundi uzi wowe wonyene gusa kabisa Fezi Rappa washitse iryo shirambuzi ntari hari ariko byarahari kandi ibikorwa byarabaye sibyo nta nakanenga ubona wonegura muziki ko biraba muno mwanya ivyo naco fise no bivugako yes kibazo naco kiza kumera nk'isozero bibiri by'inyumwikanyo Fezi Rappa ntitwamubonye mu biteramo n'igihe yarakiri ku mwanya aririmba so indirimbo zije hanze ari nyinshi ntitwamubona mu biteramo
mbega ho Fezi Rappa aje bitera amazovyitabira canke izomena gute azovyoganiza ubwiwe canke imeze gute ikibazo ca mbere ikibazo ca kabiri sivyo wahora ukoreramwe yaragiye y'ingozi mugandibuka mugande tweze gukorana navuze yuko studio zimwe z'ingozi ziponda kuntu ibikorwa vyaho atari vyiza siwe wenyene gusa n'abandi ivyo bantu barabivuga mbega ubu bikorwa uzobibandaniriza ingozi canke uzuraja gukorera i Bujumbura nk'abandi kuko bariko barabigenda ico ni ca kabiri ca gatatu naco mbega Fezi Rappa ukuri n'ububazo batandukaniye kuki Bon mbajije ibibazo vyinshi ariko gusa kimwe mu vyo noshikiriza basi mwitege udukorwa dukeye dukeye ntungana kindi naco noshikiriza vya studio yayo ni vyo mu bosi wayo je ntibindaba kuko ni naba mfise inoti nzoja gukorera muri studio yariyo yose shaka okay kindi kibazo naco ca gatatu nakubwiye nti sinje jeje nyene nje gukora ahubwo nje gufasha abapeti bamwe na bamwe basi bameze nk'abagiriki nk'abacishakisha kabisa tukuvuga tubwe ni Fezi Rappa je gushinga rebo iyo rebo izowitwa gute ikibazo cyane numva nyene ndakubaza nta yindi nyene n'izina ryanje man ni Fezi Rappa rebo iyo rebo izofise icyaro hehe Bujumbura ingozi canke hehe izoba ikora ibintu bimeze gute bo kunye nico kabazo nari nkeneye naho wari wagaciye ku ruhande zokora ibintu vyinshi ariko gusa si ngombwa ndabivuge ariko nibaze yuko ihari kabisa Fezi Rappa kajambo kanyumushikiriza abakunzi b'umuziki wo Gasaka ntaco ndabashikiriza kubera ko nta nico bonafasha ntifashije ntawofasha nta n'igitutsi basi oya abo notuka ni babandi nyene ya mihimbiri nyene usanzwe uzi je ntabonze uwa mbere ni wewe je uwa kabiri uwa kabiri nawe uramwibwira ntawenzi muvuge nyene bajya nyene usanzwe uzi jewe ndimo ivuga ngo urumva ngo ifise ngo zama association ya he nukuvuga biyumvise sindabavuza amazina kuko ngiye kuromoka association zazite zo butanyira munavyumva hanyuma mwamenyesha makuru nawe urazosohoka kuvuga bya bindi canke wari hano bari hehe abo bamenyesha makuru barahani mugama radio bambwire bambwire oya sinamuvuga izina mugaba barahani abo rero je ntabonze sawa Fezi Rappa ndagusabira abantu bariko badukurikirana sonde subscribe ivyo ntavyo no basaba azoyifyo ndashatse areke ico nzi coco nuko jewe nzojya kandi nkaryama mbega Fezi Rappa indirimbo yaravize ziracari kuri YouTube bazocuzira nawe ndiko ndategeka ngo nja kuyiraba ushatse uzoyiraba ushatse uyireke sivyo cozi coco je nuko nzobanja kandi ndanaryama ndanagira iki sivyo gusa kawaida nuko naje gufasha abapeti bagenzana Fezi nta marinki tuzobona ngo nimunshire kuri stade no link n'iki ivyo narabirenganye ubu ufise abandi nzoba ndiko ndakorera uriko urabikorera kabisa Fezi Rappa reka tugusabe usubire twongera kandi kabina kamwe cyo twibahereza utakumvise ntiyakumvise uwakumvise nawe yakumvise gatonyi ntacyo kugira ngo dusozere iganiro wadufatiye hagati yumve Fezi Rappa byukuri nukuri kuri Imana ubu nje kukuvuga ko udukikizo gatonyi ko muninje kukuvuga nje kukuvuga ko ibere none ga freestyle kijya ndimo nje kukuvuga happy kwe Fezi Rappa yahindutse wakera siwe wowe uyu wakera siwe ubu ariko gusa usivye nuko ivyo gombe ntangure kuririmba vyo bitandukanye n'ivyakera kabisa kuko kwiyemera atakintu urashikako biba bigoye ariko kwiyemera ufise ico maje gushikako bikaba vyoroshe turindiriye ahubwo nivyo natubwiye no kuvuga Fezi Rappa yarahindutse ubu twitege yuko impinduka igiye kuba ndende muri Fezi Rappa muziki we kabisa Fezi Rappa kandi tugushime naho twimwe kapera nyazo kaduha mu nyuma nta kibazo urakoze ngira ngo hanyuma twagutumira uzoshobora kutwitabira ntari yes reka tubasoye imbere yuko turangiza iganiro twibutse yuko tugeze gusonda subscribe partage cyangwa mu commentaire cyangwa je mu iganiro kugira ngo tubashe gushikira abandi beshi je kurumva ni Angelique Realiste Timindone Realiste umwe rukumbi ni kuri National TV ja bless